kaze mu kiganiro amazi y'ubuzima mutegurirwa kandi mugashikirizwa n'ishirahamwe Transodre yo Burundi n'inshuti zaryo. Ikiganiro cy'abana kirimo inyigisho ngirakamaro mu byo kumenya Imana. Uhagarikiye ikiganiro Seve Nibona, umuhinga w'ivyuma Mishere na Mubano. Nyaruka Mina. Minani nyaruka. Harageze kuvyuka. Bikenewe kutekera byose neza. Kuko harageze gusubira ku ishuri. Just nabitekeye mama. Nabitekeye nijoro imbere yo kuja kuryama. Papa wawe agomba yuko ugenda ugiheza kunywa icayi. Sawa mama. Hinga mbyuke. Reka ndabe yuko munyana ari maso. Muraza kujana. Mwese rero mukanya muca mu icayi. Ego mama. Gibi ibyo natekeye. Biza biri mu mukogote wa papa. Imuzu, ibitabo, n'ibyo kurya mama yanteguriye. Hinge meze kano kayi tuce tugenda Mina. Kandi munyana turajana. Baba kwaza yiteguye. Barira mama wawe amakandi gakombe k'ikawa. Ariko arasenga. Reka ndakakuzanira. Ariko asengera hehe? Mbona yuko arasenga asoma Bibiliya. Erega mama afite urutonde rurerure rw'abantu n'ibyo yamasengera. Urakoze Mina. Ngaka kagakawa. Urakoze Mina. Itegure hejeje tuca tugenda. Mwaramutse papa. Mwaramutse Mina. Mwaramutse yoze. Amaki. Kumengo waraye udasinziriye. Eka sinasinziriye. Nagume numva umuntu agenda iruhande y'inzu ijoro ryose. Nkumva imyango yugururwa, yindi kubita yugagwa. Yari jewe. Nego ndatekera impuzu n'ibitabo byanje kugira ngo nzinduke nje Gitega. Rero Yozefu, ntibibagire kuraba impene muri iki gitondo. Urashobora gusiga uzishize mu ruhongore rukuru. Ntiwibagire? Eka sinibagira papa. Ndaza kuraba ntave yibagira. Sivyo gayoze. Ego mama. Mwaramutse mama. Mwaramutse yoze. Genda wiyoge mu maso hageze kuvyuka. Ego mama. Harageze ko tugenda Gitega. Yozefu, baririra munyana yuko ndamurindiriye. Ego papa. Ndi hano nditeguye. Ibyo bitabo byose ni ibyiki? Iyi ni Bibiliya yanje. Ngenda ndayisoma ku nzira. Iyi nayo ni kaye yanje nandikamwe amajambo y'Imana ngomba kuguma nibuka. Ibi bitabo navyo ni vya Minani. Narasavye nyokuru ngo aguhe Bibiliya Mina. Mbere narayanditsemo izina ryawe. Iyi nayo ni kaye yawe uzokwandikamo amajambo y'Imana n'amasezerano yayo. Narakwandikiyemo n'imirongo imwe yo muri Bibiliya ishobora kugufasha. Urakoze munyana. Ibi ni ibintu bidasanzwe. Sawa, tugenda. Bye mama. Bye mukobwa wanje adasanzwe. Kandi papa, wavuze yuko twoshobora guhitana Marita tukajana Igitega. Ego, asangwa adafise umuganda w'ibitabo nk'uwo gwa, kuko hano mu mukogote nta kibanza kinini kiriho. Nyoku, uri hehe? Nyoku. Ndaje. Ubugwamo bwose nibiki? Munyana, Marita, nibiki? Oh, Nyoku, ibara ryaraguye. Nibiki vyabaye gamuko? Nagira ngo wari wagiye Igitega. Niho tukiva Igitega ubunyene. Papa wanje yatwururukije ngaha ku rusengero. Nivyerekeye nome. Ubu kwishure bose nivyo bavuga. Sawa abana. Mubanze muhemuke mwiruhutse. Bwira rero. Nome nibiki vyamushikiye? Afise inda Nyoku. Ubwo numwe mu bigisha biwe hariya ku ishuri. Ubu naho uwo mwigisha yaramutaye. Mbere yaravuye Igitega. Nome yavuze ngo nagomba kubyara umwana. Ngo afise ubwoba bwinshi bwo kuza imuhira. Ntazi ico abavyeyi biwe bazovuga. Papa wanje yaravuganye n'umuyobozi. Yaremeye yuko Nome yomara iminsi 2 mu ivuriro ry'ishuri
kugeza aho abavyeyi biwe baza kumutora. Rugamba yagomba kuvugana na basa bose. Aturindiriye hanze. Yagomba kumenya yuko woza mu kajana. Ego ndaje tujyane. Ewe mwana wanje Nome. Ategereza kuba ari mu bwoba bwinshi. Ego nyoko. Afise ubwoba bwinshi. Ntiyagomba ko tumumva iruhande. Yaguma arira. Mahoro munyana na Marita. Biga n'ibiki vyabaye. Ntegereza kugenda ubunyene. Dufise ingorane yerekeye Nome. Ndagerageza kunyeruka ngaruke. Sengera Nome, Imana ibane nawe. Tujanye na Rugamba, tuvugane nabo kwa basa bose. Ego nyoko. Umviriza rero nyoko. Ni ingorane Nome yikwegeye. None byo noza kwigora ndamukorera n'ibiki. Niwe yihitiyemo kugira ibyago. Mugabo rero basa bose. N'umukobwa wawe. Sylvie, ntacyo uvuga. Ivyo umugabo wanje avuga nivyo. Se twamusumye kuja gutwara inda. Ashaka uwo muntu namurongore abe umugore wiwe bihere biheze. Sinumva ukuntu mwese uko muri babiri mwomera gutyo. Umukobwa wanyu afise ingorane. Aryamye mu ivuriro ry'ishure. Afise ubwoba bw'ibizomushikira. Ivyo yari kuvyiyumvira imbere yuko aja mu byo gutwara inda. Umwigisha yamutwaje inda yaromotse. Yavuze ko akiri muto ataragera kurongora. Nyoko, wowe nta nivyo wokumva. Ariko reka nkubwire wowe Rugamba kuko uri umugabo. Ivyo bintu urabizi. Ivyo bigorane ishuri ryonyene rirashobora kubitorera umuti. Ivyo vyama vyashitse. Ashobora kuja ku bitaro niyo nda bakayikorora umwana ntavuke. Nome ategerezwa kwimenya muri ivyo bintu. Iki? Urashobora kwiyumvira ibintu nk'ivyo. Ahubwo umukobwa wawe aragukeneye ubunyene. Akeneye kumufasha. Kubera ko dutegerezwa kumufasha. Ntigeze yiyumvira n'ibizomushikira mu gihe yotwara inda. Erega n'umukobwa wawe basa. Mana yanje. Yari umukobwa wanje ataramara amazina ry'umuryango wose. Ntitugomba yuko asubira kugaruka ngaha. Iyumvira abantu bino nibavyumva. Bazovuga ngo iki? Ivyo nivyo bikuranje ishinga. Umukobwa wanyu ari mu ngorane, ari no mu bwoba. Akeneye ko mwebwe abavyeyi biwe mumufasha. None muhagaritswe imitima n'ivyo abantu bazovuga. Eweka. Iyo singorane yacu yahisemwe bijya nyene. Ubu rero ategerezwa kwamura imbuto z'ivyo yahisemo. Mwase kumufasha mwebwe abavyeyi biwe. Ntimuze munshavurire namwifashiritse. Nyoko, ukundi uriko uratuvugisha je sindabikunda. Turekera amahoro. Na Nome murekere mu vyiwe. Siri wo mu muryango wawe. Reka kwitamwo. Uwe turekera amahoro gusa. Papa, ko numvise imitongano n'amahoro? Jewe n'amahoro. Na nyokuru n'amahoro. Ariko sinzi ivyo kwa basa bose. Sinari bwabone nyokuru ashavuye kuko nabibonye. Sinagombye kubwira abantu nabi. Mugabo jewe sinoba umurorerezi y'abavyeyi bahunga ivyo bajejwe. Abo kwa basa bose naho boba barababajwe n'ivyaha bya Nome. Niboce bahunga ingaruka zabyo. None ubona twokora ikiganiro. Nta kuntu topfa kurekera Nome igitega. Murabizi Rugamba. Namwebwe bana. Ubu ndibaza ukuntu Nome ari mu ngorane. Arazi ko yakoze ibibi. Ariko ubu ntacyo yoshobora gukora kugira ngo ahindure ibyabaye. Icyo yakora ni ugusaba Yesu ngo amufashe. Abakristo iyo baguye mu makosa bo kwihutira kurenguka imbere ya Yesu bakihana bakamusaba imbabazi. Ariko Nome nta muntu n'umwe afise yohungirako. Reka ntafise naho yoja. Navyo niko biri Marita. Bitwibukije inkuru ya Yozefu na Mariya. Imbere yuko Yesu avuka bari bibereye i Galilaya biteguriye kuzohava bagira ubukwe. Niho haza umumarayika tumwe n'Imana ibintu bigahinduka. Tubwire iyo nkuru mu ncamake nyoko. Niyumvira yuko nkwiye kunyarukira igitego ubunyene. Mugabo burije nyoko. Mukanya ntihasubira kubona. Sinota Nome waguma ari wenyene. Ndagiye ubunyene.
niwojayo n'amaguru nyoko rindira ndakujana mugabo hinge mbwira Gatarina ingene ibintu bimeze. sawa reka tubanguke tuje kuvugana na Gatarina hanyuma namwe bana ndababwira inkuru ya Mariya na Yozefu turi ku nzira. Mariya, amahoro abane nawe. Umwami Imana ari kumwe nawe kandi araguhezagiye mu bandi bagore bose. Nibyo? Mbwira, urinde, ibyo nabyo ni biki? Ko ntari bwakubone. Ntutinye Mariya, ugiriwe ubuntu n'Imana. Uzotwara inda, ubyara umwana w'umuhungu, uzumwite Yesu. Ariko urinde. Ndi Gaburiyeli, umwe mu bamarayika b'Imana, kandi yantumye kubwira yuko umwana wawe Yesu azoba uhambaye kandi azokwitwa umwana w'Imana isumba byose. Umwana w'Imana isumba byose? Ntegerezwa kuba ndiko ndarota. Oya Mariya, umviriza. Umwami Imana izomugira umwami kimwe na sekuruza Dawidi. Rindira gatoya mpamagare Yozefu. Ngira ngo ibyo bihava bitamunezera. Erega Mariya, ibyo ndazi yuko bigoye gutahura. Ariko umenye yuko uwo mwana azoba umwami w'urubyaro rwa Yakobo rwose ibihe byose. Ingoma yiwe ntizokwigera ihera. Ibyo bintu biragoye. Sinumva ingene byo bivyukuri. Sindamenya icitwa umugabo. Na Yozefu ntiturabana. Ndazi neza ko atandafise. None ibyo uvuga nibyaba ari byo bizogenda gute? Mariya, Mpwemu Yera azokuzako. Ubushobozi bw'Imana buheze bukore ico gitangaza. Ni naco gituma uwo mwana w'umweranda azokwitwa umwana w'Imana isumba byose. Ugomba kuvuga yuko ububasha bw'Imana buzotuma ntwarinda. Umwana mbyaye akazoba umwana w'Imana. Uko nyene niko nabivuze. None ndinde kugira ngo mbyare umwana w'Imana. Jewe umukobwa w'umukene, nta n'amahera dufise, nta n'umuntu azovyemera. Mariya, reka ndakubwira ibya Elizabeti. Elizabeti? Irya nshuti yawe nyene. Bose bagira ngo ntiyoshobora kubyara abana, bagira ngo arashaje. Eko? Elizabeti ubu amaze amezi 6 afise inda. Ariko ibyo ntibishoboka. Mariya, ku Mana nta na kimwe kidashoboka. Imana yakoreye Elizabeti ibyo. Mana urambabarira kutizera icyo umumarayika wawe yambwiye. Ndi umugorano wawe Mana. Asangiye ari integuro yawe, ndibimere nk'uko bivuze. Wavuze yuko ivyo vyabaye ryari Mariya? Bimaze ukwezi kurenga. Uti rero nemere yuko ivyo vyose wabibwiwe n'umumarayika? Yego. Nego ntibishoboka. Ivyo ntivyoshoboka. Yozefu, ndazi ko bitumvikana. Ariko ibyo nivyo byabaye. Kumbona unyizeye. Raba Mariya, sindakugora. Wewe ufise inda? Icyo nzi nuko atari jewe nayiguteye. Ariko Yozefu, unyumvirize. Aho ivyo nokumvirizamo nibiki? Hari naho hari uwundi muntu yoba yaguteye inda? Jewe siniteguye kuba se w'umwana w'undi muntu. Fisinda, nzobyara umwana w'Imana. None no kubera iki Imana itambwiye canke ngo indungikire umumarayika? Rero Mariya, nimvira yuko twotandukana, ariko nzobigira mu mpisho. Ntibikenewe ko wogira umuntu abimenya. Kuye kutabitahuraga Yozefu. Mana, ndawusabye utahuze Yozefu. Ico kiganiro amazi y'ubuzima mwagishikirijwe n'ishirahamwe Transworld Radio Burundi n'inshuti zaryo. Ababashikirije ico kiganiro naba abana Sengiyumva Emmanuel, Daniel Nibona, Grace Nibona, Dushime Anne Siela, Ijwi rya Nyokuru, Consolate Kabura, umumenyereza w'igikino Samuel Sabimbo. Hari ico bagomba kubaza canke gutunganira, twandikire Transworld Radio Burundi, agasanduka posita 1140 Bujumbura.
itelefone ni 22 24 26 57. Murakoze.